bamaze kuhashika rero wa mupfumu aca arabimubwira vyose atabanje no kuvuga n'ikibazo afise, aca amubwira birya byose na senge we yamubwiye ko hari ikintu kibakurikirana muri famiye yabo, ivyo arabimubwira. Amaze kubimubwira yaratangaye cyane kuko yacibuka ko na senge we yabimubwiye, nuko baca baragira ibintu vyo guterekera, baratanga n'igitambo c'igitungwa baragikerera, nuko basi aravuga nti ari kugira ngo nkize urugo rwanje reka nemere. Roy TV. Mwaramutse namwiriwe abakunzi ba Roy TV Burundi muko muradukurikirana bivanye naho muherereye, ni Bella Shaka kuri micro za Roy TV. Uno musi n'umusi wa kiganiro cacu inkuru nyigisho, nyigisha ndakwigishe, twigishanye. Sindabarambira cyane, iyi nkuru yacu iza kuba ifise inyigisho ikomeye cyane. Ndagusavye bamaze gutanga gukurikirana ufata agatebe wicare, niwamara gukuramo iyi nyigisho wandike muri commentaire naho uri kuradukurikiranira uri. Iyi nkuru yacu rero ni inkuru y'umudamu yabaye mariye. Muri famiye yabo hari hasanzwe hariho ibintu bikunda kwiyadukiza bikaba, ariko abantu ntibatahure impamvu ivyo bintu biba. Ni ukuvuga umukobwa wese agiye ku mugabo muri iyo famiye, umugabo we yarapfa atamaze kabiri canke iyo avyaye abana bagapfa. Ni ukuvuga wasanga abana b'imfura bose barapfuye, ugasanga umwana agira kane niwe wenyene bareze. Ivyo rero umushangazi waho wewe yarabizi kuko yaravuga ati arazi iyo biva niyo bija, arazi n'ikibitera. Nuko rero umunsi umwe uyo mudamu Mireille yari yubatse, umugabo wiwe arapfa. Uyo mugabo we yari yitwa Jonas wo muri uwo muryango nyene. Ni ukuvuga yagwaye, yafashwe n'ingwara ica iramwica. Ni ukuvuga mu minsi mike, ni ukuvuga uwo mugabo amaze gupfa, Mireille yaciye aja mu kabonge atangura kwiyumvira ati umugabo wanje arapfuye, urazi ubuze umugabo wari umukunda nawe uravyumva ukuntu bica bimera. Nuko senge wiwe aramubwira ati iki kintu mu muryango yacu ntago ari gishasha, ntibikubabaze cyane, iki muri famiye yacu vyama vyabaye. Jewe narahavye abana banje batatu, mwene wacu nawe ahamba umugabo, ati hari ikintu kidukurikirana muri famiye yacu, ni ukuvuga ni nka malédiction familiale idukurikirana. Nuko aravuga ati none ibi byose ni biki? Nuko aravuga ati nta kibazo, jewe ni kazima, nkijijwe kandi nizera Imana, namba binshikiye jewe bizoherera kuri jewe nyene. Nuko nubwo yaravuze ayo majambo ati bigarukiye kuri jewe, nta wundi bizobako mu ruvyaro rwanje, namba vyo bari byo muri famiye yacu, aramubwira ati ariko uvyumvireko neza kuko ibi bintu birakomeye. Ariko uko yicaye, ya majambo ya senge we yamubwire yaguma agaruka, yumva ubwoba buramuzuye mu mutima. Aravuga ati none iki kintu numva kintera ubwoba muri jewe coba ari giki? Nuko aravuga ati ese umugabo wanje Jonas yoba ari Imana yamuhamagaye canke n'umuntu yamwishe, canke nico kintu nyene kidukurikirana camwishe? Urabizi ukiri muto ukabura umugabo, nturavyara n'umwana n'umwe. Nuko aravuga ati nta kibazo nzoronka uwundi. Nuko hari urundi umugabo yitwa Pascal mubona ngaho ku mashusho, yari umugabo akuze, ariko yakuze yiyubaha, akuze amaze kugira mu myaka nka 30 ariko yari afise amateka meza. Nuko Mireille amaze kumubona aravuga nti nta kibazo nogerageza. Nuko Pascal aramusaba ko yomubera umugore, Mireille ntiyanse aremera, barabana. Imisi ya mbere byari biryoshe, murabizi urukundo rushasha, urugo rushashe biba biryoshe. Nuko umunsi umwe Mireille aca arikangura mw'ijoro, amaze kuko yumva umugabo we kahema nabi. Rero aca aramuraba, asanga hariho ikintu kimeze nk'ikizimu kiri ku mugabo we kitabuja, ariko kiriko kimuraba, abona amenga amaso ntayabona neza. Aravuga ati uyu mugabo wanje ni igiki kiriko iki kintu ni igiki? Ubwoba buramwuzura ku buryo atashobora kugira reaction n'imwe. Nuko aho nyene ubwoba buramwuzura, hararaba arazura amaso, aravuga nti ibi ni biki? Ico gisiruete naco cariko cinjira nyene mu mugabo, ubona ko hariho intimité yari kirahaba, kica kiranyika. Nuko umugabo aca arakanguka nk'urya kunkanguka uvuye mu itiro rirerire. Aca abona umugabo we yamuravye ne, aguma muraba nkuko, aravuga nti mbega ko ndaba cyane uko ni biki?
arambwira nti nta kintu wabonye, iki kintu mbonye we ntaco wabonye, hari umugore yari ngaho yari kumwe na wewe yarakuriko. Umugabo arambwira nti sheri wewe ryama, ibyo ni ivyumviro gusa bikurimwo, ryama uruhuke, uba wiriwe warushe kubera akazi, ryama. Ariko Mireye wewe yaramaze kubona yuko ikintu yabonye atari uburuhe canke atari kwihenda. Nuko mu gatondo aca ahamagara umugabo aramubwira nti sheri hariho ikintu kiriko kiradukurikirana jewe ndacumva kandi menga ndakibona. Nuko umugabo aravuga nti oya reka ivyo, wewe abagore namwe muragoye. Nuko imyaka iragenda irahaca, umwana koko biranka ko Mireye atwara inda. Kandi umugabo akazi kose yakora, uko yagenda kose gupambana, amafaranga yose yabaca mu myanya y'intoki, nuko bari bafise inyatsi. Amafaranga yose baronka yaca mu myanya y'intoki, nta kintu na kimwe yabamarira. Umugabo ariyumvira ati none kubera iki iyo mpembwe amahera mbona yinjiye ariko nataca nyine nayinjiza mu biro nkaca ndayabura, canke tukagira utudepanse tugasanga amahera yose yaheze. Ati menga hariho ikiganza kiriko kiratumanipira, gituma ivyo turondera vyose binyika, bituma ata kintu twokwimarira. Nuko Mireye aca asa kandi gukanguka mw'ijoro aguma arota za ndoto mbi, yumva menga hariho ikintu kimukorako kandi intoki z'umugore gikanye kigenda kimukorako ku mubiri. Nuko aca arikangura aca abwira umugabo ati jewe sheri hariho ikintu numva yuko kiguma kinkorako kandi gifise ubukonje nka kurya kw'ibarafu. Nuko abonye ko umugabo atabitahura aca aragenda no kubivuga kuri eglise, aravuga ati jewe uko biri kose hari ikintu ndiko ndumva ko ari ibintu, arabibasigurira ibintu byose biguma bishika muri famiye yabo. Kandi aca agenda abibwira n'undi mubanyi w'umukirisu basengana, arabimubwira bose bamubwira nti wewe icyo ukora senga cyane, ube kwizamu, hama uheze kandi wisonzeshe. Ivyo ni wabikora Imana izokwishura kandi bizogenda neza, uzokwishurwa. Nuko Mireye aravyuka aricara, aravuga ati none abo bantu baguma bambwira ngo nisenge, barazi ibyo ndiko ndacamo, barazi n'inusu y'ibyo ndiko ndacamo mu buzima bwanjye. Uwobaha nanje ikigeragezo mfise kweri bo vyihanganira. Abana babo baguma bakina mu bibuga biruka bagira iki, ariko jewe nta n'umwana arira. Rero bakaca bambwira ngo senga nkuko umenga gusenga vyoca bigira gute bimfasha. Nukuvuga rero uba mu kigeragezo ukumva yuko nubwo wosenga menga ntiwokumvirwa. Rero na Mireye nivyo vyari bimaze kumubako. Imyaka 7 iradomana, inzu ya Mireye ata n'umwana arira. Pascal rero umugabo wiwe atangura yo kutavyakira. Murabizi ko mu rugo hari igihe utevye kuvyara umugabo ari gusanga imisi ya mbere avyihanganira, mugabo mu myaka ikurikira ugasanga ntibikunda. Nuko rero umugabo acahamagara umugore ati jewe sheri ndarusha, hariho umugabo w'umupfumu arashobora kudufasha ikibazo dufise. Umugore ati heshi sheri umupfumu? Oya umupfumu wapi? Nawe acamubwira ati rero wewe namba utavyumva, namba tutabihurijeko, ndumva yuko ibisigaye uripambanira uragenda ndongora urundi umugore canke usubire iwanyu, kuko jewe ntabwo ushobora kwemera yuko nza gupfa ata mwana nsize, ata mwana nkurikirana canke se uzonkomokako nsize. Nuko rero Mireye amera nk'utabitahura, nuko acahamagara umugore aramubwira nti sheri ngira ngo ndagusubiriremo, utavyemeye ndarongora umugore wa kabiri. Nuko rero Mireye aravyumvira avuga nti nkabura urugo rwanje kubera ibi bintu, reka nemere gusa ngende na kare hari igihe bodufasha. Nuko aravyemera, tugende tuhashike. Bamaze kuhashika rero wa mupfumu aca arabimubwira vyose atabanje no kuvuga n'ikibazo afise. Aca amubwira bijya byose na senge we yamubwiye ko hari ikintu kibakurikirana muri famiye yabo. Ivyo arabimubwira, amaze kubimubwira yaratangaye cyane kuko yacibuka ko na senge we yabimubwiye. Nuko baca baragira ibintu vyo guterekera, baratanga n'igitambo c'igitungwa baragikerera. Nuko basi aravuga nti ari kugira ngo nkize urugo rwanje reka nemere. Haheze amezi make bamaze kuva ngaho aca arasanga afise inda, asanga yaramaze gusama. Nuko umugabo araryoherwa, umugore araryoherwa, abantu bose barakira uwo mwana avutse nk'igitangaza nka miracle idasanzwe.
muri urwo rugo, kuko imyaka indwi ni imyaka myinshi cyane. Nuko haheze amayinga makeya baca batwara umwana kumuhezagiza mu ishengero, kujya kumutwara umubebe bakamuhezagira. Nuko umupasiteri aramushirako ikiganza, aramusengera, aramuhezagira, avuga ati Mana turagushimiye kuri ino mpano waduhaye, uwo mwana akurire mu buntu bwawe, ibintu nk'ivyo, amen. Nuko Mireye n'umugabo barasengera mu mutima, ariko Mireye akaguma yibuka ati uyu mwana mbega urazi iyo yavuye, kuko baba bazi ukuri, bumva jijima mu mutima. Nuko Mireye acavuga ati tuzosubire kuri wa mupfumu tugende tumushimire. Baca baragenda barashika kuri wa mupfumu, aramubwira nti ndagushimiye kuba naratwaye inda nkavyara umwana. Acamubwira nti ariko rero uyo mwana wavyaye ntago ari umwana asanzwe nk'abarya abandi bana bose umenyereye canke aba bana basanzwe bari normal. Ati uyo mwana yakomotse mw'isi yo mu mazi, yo mu biyaga bikuru binini binini. Rero uyo mwana ikintu uzomurinda kuva atanguye gufungura, ntazokwigere arya ifi, ntazokwigere arya ikintu na kimwe kiva mu mazi, uzomurinde ico kintu. Azorya ibindi bintu, ariko ifi ivuye mu mazi canke ikindi kinyabugingo co mu mazi ntazokwigere akirya. Kandi ntuzigere umuha gombo canke umuhe amavuta arya y'amamesa, uzobimurinde. Nuko rero Mireye aravuga nti kweri nzoshobora kweri kurinda umwana kubirya ko abana bakiri bato bagenda kurobeza mu miryango ugasanga bahavuye bariye. Nuko rero umugabo aramubwira n'ivyo birasanzwe, tuzobikora, tuzovyitwararika. Nuko Mireye aragenda. Nukuvuga dimanche Mireye yaba ari umukirisu mwiza mw'ishengero, ariko ino yari afise utuntu two guterekera bari bamaze kumuha twahehe two kuri wa mupfumu. Nukuvuga bwa buzima bubiri butandukanye, ubuzima bw'umuco n'ubuzima bw'umwijima. Wewe yibera mu buzima bubiri butandukanye. Nuko kakana karakura, nukuvuga karakura. Mireye rero agiye gusuma ntiyigera asuma ifi, ntiyigera asuma indagara, ntiyigera asuma umukeke, nta kintu na kimwe nk'ico yasuma. Mireye akabona umuhungu wiwe ukuntu aryamye, akavuga ati mwana wanje ndagukunda, ariko wavuye kure, ariko ndashima kuba narakuronse ukampindurira izina nanje nkitwa umuvyeyi. Papa wiwe yaramwishimira, murabona bahagaze ngaho, ati umwana wanje kabisa nuko. Ariko Mireye yaguma afise impungenge, kubera urazi ko umwana amaze kuba umu adolescent, plus yakura ageze muri âge ya adolescence, murabizi ko c'est trop difficile de contrôler umwana w'umu adolescent. Imisi yose abonye ababanyi batetse ifi, akamubwira nti ntuze kwigera ukora ku ifi canke kuki. Umwana we ati kubera iki? Ati kubera yuko ari bibi kuri wewe, ntuze kwigere ukorako. Nuko rero barategura fête scolaire kw'ishure. Baravuga ati buri munyeshuri azane indya batetse iwabo, hama mwicare musangire mwese. Basi barazana, umwana wese azana indya iwabo. Nuko rero abandi banyeshuri bose abagenzi bari bafise barahanahana, akavuga ati korako nawe iwanje, nawe ugakorako iwanje, wumva ukuntu iwacu bateka. Nuko rero umugenzi wiwe yari yazanye ifi n'izindi nya nyene, acara ahonje avuga ati reka nirire nta na kimwe, acarya no kuri yafi, mu gihe muzi neza yuko atago vyari vyemewe yuko uwo mwana arya ifi. Avuga ati ariko rero biraryoshe. Nukuvuga bo ko hari abana ntiyarazi impamvu, ntiyarazi ikibazo aho kiri, bararyoherwa, bararya, baraheza barataha. Nuko Mireye abona umwana ameze neza, nta kibazo, nta ngorane, uyo musi uragenda. Nuko abagenzi baramubwira nti tugende gukina umupira. Mama we aramubwira nti ariko mukinire hafi, ntimuze gukinira kure. Aravyemera, wa mwana aragenda gukina. Babagenzi bacu bamubwira ati uno musi rero tugira kandi kantu, ntidukinire ngaha, tugende gukinira ku kiyaga. Ku kiyaga hariyo aka vibe runaka, tuve ngaha tuje gukina umupira ku kiyaga. Aragiye ku kiyaga. Yabanje avuga ati mama yambujije, ariko aravuga ati na kimwe, reka tugende nta kibazo. Aca aragenda ku kiyaga bakinaho umupira. Ariko wa mwana yabona amazi akumva ikintu kimubuza kwinjira muri arya mazi. Abandi bana binjira mu mazi ati ingo nta na kimwe, dore natwe turiyo. Avuga ni okay, reka nanje nze ninjira. Aca yinjira mu mazi, haca haza umuyaga, amavaga aba menshi.
rakubita abana bagira ubwoba tuve muri aya mazi baca barava muri aya mazi baragenda bageze hanze y'amazi bararaba ati ari hehe Devi ari hehe baramubura kumba amazi yaramutwaye haca haza nukuvuga babana bari kumwe akagenzi kwiye kwa Afgani dahere nta uriho mwe mwamubonye ntawe twabonye baramurondera hose barabura haca haza raba maître nageur bazi kunaja baza kuraba boge barabe ko bokura we uyu mwana barinjira baroga barashika n'indani barabura umwana Daniel yari yamaze kugenda kumbe amazi yamwubitse indani yamutwaye umwana yabuze ibintu birakomera abana ubwoba burabica turavuga iki ariko barataha quartier yose kirabimenya yuko umwana wa mwana wa Mireye baronka barushe yanyikiye mu kiyaga yaburiye mu kiyaga yaherengeteye nukuvuga ayo makuru kuri Mireye nukuvuga yumvise nko kumenga yinjiye muri koma umubiri wose ugwa ikinya kuko muribuka yuko yamuronse arushe cyane nuko umugabo we Pascal we waho yarari yaguma gusa yumvira avuganye noneho kabisa iciza cyari kimaye umunezero muri buno buzima kiragiye nuko umugore aguma muri silence yumva aranse ikiyaga yumva aranse umucanga wo ku kiyaga yaragenda rimwe mu kiyaga kicara arabe ko yomubona akabura umunsi ugira gatatu rero ibyo byabaye umuntu aroba umurovyi yariko yagiye nyene kwirobera agize uko acabona umuvyimba wa mwana aho uri agiye kuraba uku acasanga ni cya kiziga ca wa mwana bace baragitwara baramwereka Mireye wa muryango bararira quelques semaines zimaze guhera nuko mu nzu haca haba rero ikirere cy'umubabaro ikirere cy'amaganya ikirere cyo kurira byari bibishe Pascal wewe umugabo wiwe arabandanya akazi ariko afise akabonge murabizi yuko umubabaro w'umugabo mubonekana cyane umugabo n'umuntu akunda guhisha ko ababaye nuko rero bukeye haize imisi ngahe agenda kuraba umugabo aryamye asanga umugabo yacikanye acayibuka ya sene yuko umugabo we nawe yapfuye yaratashe avuga niyumva nabi bukeye aba yapfuye nawe nyene umugabo yafashwe nukuvuga umwana amaze gupfa n'umugabo yaciye apfa bukeye abantu bose bace baraza kuraba basanga umugabo wa Mireye nawe nyene yapfuye yamajambo rero yasenge we yamubwira yuko hari ikintu kibakurikirana kica acaramugarukako acariyumvira ati kumbe iyo nkimenya nkumvira ry'amajambo nkatuma nsenga nkisonzesha kujya bari bambwiye abo dusengana nabo nagiye mpanuza ariko nagiye kwicira inzira yoroshe kugira ngo bikunde kore ko nari ndi obsede yo kuronka uwo mwana nari ndi obsede cyane nukuvuga rero muri iyo silence yari yamaze kugira kwicuza aravuga ati aha rero bira ndangiranye inyigisho yo dukuramo ni yahe mu gihe umaze kuvuga nifashe inzira yo gukizwa canke inzira y'umuco gumaho nyene uri kuratambikiza birangira ubuze byose kuvuga umunezero ushobora kuronka uvuye mu maboko y'isi mwijima n'ubundi ntabwo uzorama ni hamwe uzosanga à la fin du jour byose ubuze byose fata inzira imwe ukanye ushuhe inyigisho ukuyemo ishire muri commentaire nizere ko iyo nkuru ya Mireye yakwigishije kigerageza urimo inyishu si kugenda kwicira inzira mu bintu bibi ahubwo ni gusenga ukisonzesha hama ugategereza inyishu ari ibyo gutera imbere no gusenga ukora hama ugategereza ibizova mu vyamwa by'amaboko yawe yari Bella Shakaro kuri Micro za Roy TV behind camera ni Pasipura bikora neza reka ndabifuriza kugira ibihe byiza aho muri mwese Imana ibaho umugisha mutera imbere mugubwe neza ciao ciao aho hambere hahise imutangwa muri Roy TV ibizoza tukaba tubikesha umutama w'amateka bita Roy wubahwe ico utarabona uterekwa no kuramba bintu nyaragase duhuriye muri Roy TV
tugaciga